Black Entertainer TV. Inyuma yuko umuririmbyi Rinoji bivugiwe yuko atakiri kumwe n'umuririmbyi Monia Frey, hagiye hasohoka amavideo menshi canke amapicha menshi ubona ko Rinoji ari mu bibanza bigiye bitandukanye, ariko ukabona ko ari wenyene. Aho twabonye na party we ya birthday yateguye yari wenyene, atigeze aboneka Monia Frey. Bikaza kuvugwa ko Monia Frey yoba afise iyindi nda yundi muntu atari Rinoji. Hagiye havugwa amajambo menshi agiye atandukanye, ukabona ko bari mu rukundo rumeze neza, novuga ko byari ibintu bisa neza, ariko ukabona ko hariya umuririmbyi Rinoji bisa nkaho vyamaze kuba birangira, akaba yaramaze kuba akuramwo akarenge. Mwite Rinoji umvukuri, aho ubona yasohoye indirimbo shasha hariya ku rubuga rwa YouTube, ubona ko ibintu bimeze neza. Uwo bita Sadbi Satura Mabafre arababwira ati iyi niyo talent dufise mu gihugu, n'umuririmbyi afise ejo heza, mu mukunde, mu mwubahe, munamurinde nk'umuntu azoba afise aho azoshikana umuziki aho hambere haza. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro Litarside wina nk'ibisanzwe, nayo channel yacu yanyu ni Black Entertainer TV. Reka nongere ndaguhe ikaze nanone we wahisemo gukurikirana Black Entertainer TV. Ndakwibutsa ati amakuru atuzanye uno munsi wayamenye wowe. Rero nkakwibutsa ati nugende utumvirize ibyo nza guhereza ko, kuko nibyo vyingira kamaro gusumba nibyo nza kuba ndiko ndavuga ubwa mbere. Rero ibintu bimaze kuba abisa neza, ibintu bimaze kuba biryoha muri music ya 2-5 hariya ni Buja Flavor, nkuko mukunze kuba mwumva tubivuga. Abandi nabo bakavuga ati umuziki wo ngaha usigaye utagira abafana. Mbega wewe niko ubibona canke ni kinyoma murababeshera? Nabo barafise uruhara kwiduga ryanyu. Ego reka tugaruke tuvuge ati Rinoji twari tuzi tumenyereye ari mu rukundo n'umukobwa w'umwigeme bita Monia Frey, nawe nakaba asanzwe ari umuririmbyi akomeye cyane mu ico gihugu c'u Burundi, ariko ukabona ko mu nyuma byaje kuvugwa ko Monia Frey yoba afise inda, aho byagiye gusakakara cyane kiriya gihe bakoze mu Twenzi Festival. Ngira muca muvyibuka aho Monia Frey yaduze kuri stage, mugabo ukabona ko adahaye umunezero abafana biwe nkuko vyari bisa bitegekanijwe canke nkuko bari basanzwe bamwiteze, kuko yari umuntu ashitse kuri stage ubona ko hashobora kuba hari aka vibe, ariko uriya musi nta vibe nanoyi yigeze iboneka, ahubwo yaraduze ko ari kwiririmbira gusa, ariko ukabona ko asa nkaho atavyishimiye. Niho byaje kugaragara ko Monia Frey yoba afise inda yibungenze, ariko bikaza no kuvugwa ko inda yoba atari iya Rinoji, mu gihe Rinoji wewe atakintu na kimwe arabivuga ko canke itangaza makuru rigize ico rimubaza kw'ivyo bintu. Umuririmbyi Rinoji nta kintu na kimwe ashima kuvyishura ko, ahubwo avuga ati je sindi Monia Frey, muzogende mubaze Monia Frey. Ubona ko iyo umubajije ico kibazo bisa nkaho hari ahantu umubajije hamubabaza cyane, ukabona ko niyo ari karishura nk'abamenyesha makuru, ubona ko aza kubishura asa n'umuntu ababayemo ukuntu uri kurabona mu isura yiwe ibigaragara iyo bamajije ico kibazo, ni nkaho ubona ko neza atari yishimiye ico kibazo, cyangwa ukabona ko atari yiteze ko aza kubazwa ico kibazo. Rero mwite Rinoji umvukuri banditi wa Kayanza hariya, ubona ko ari umujene ameze neza, ubona ko ari umujene afise tara idasanzwe hariya, ubona ko ari umwe mu butunzi igihugu gifise mu banyamuziki. Ukabona ko neza na neza hariya aheruka gusohora indirimbo yashyize ku rubuga rwiwe rwa YouTube, aho ubona ari indirimbo ikoze neza, umuziki mwiza, melody nziza, amajambo rero nayo ubona ko ari bya bindi vyiwe yama adukorera, n'ubundi ukabona ko ari indirimbo imeze neza cyane. Rero akaba atarashima kuvuga muba barapfuye na Monia Frey hariya.
mu gihe hari agacerere nubwo bigenda bivugwa binugwanugwanwa n'abantu bavuga ati indasi ya Reno G n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko kugeza mwaka kanya akaba atamuntu aramenya what is going on hagati yiwe hamwe na Monia Frere. Rero ukabona ko umujene wacu Reno G asa nkaho asa n'uwabivuyemo, kuko n'igihe yahimbaza umunsi mukuru w'amavuka yiwe biboneka ko Monia Frere atigeze haboneka. Keke yayikatanye wenyene, yari kumwe n'aba Landry, Masterland n'abandi bagiye batandukanye, ariko Monia Frere ntiyigeze ahaboneka. Aho n'ayandi makuru yigeze kuvugisha abantu benshi, ukabona ko bavuga ati wenda bya bintu kumbe biriseriye, kuko arinza akora birthday ukabona ntabonetsemwo Monia Frere, kandi twari tuzi ko ibintu bigeze kure. Ucubona ko ibintu vyamaze kuba abifata iyindi intera, ukabona ko ibintu bisa nkaho vyamaze kuba bimera nabi kuri rwa rwego tutoba tukivuga ngo bari kumwe. Rero ukabona ko indirimbo aheruka gusohora ugerageje kumviriza amajambo arimwo n'amajambo agoye kandi aryoshe, ariko wumva ko harimwo no gucura intimba. Mwite Reno G, umva ukuri, nimba umukunda ugenda umushigikire hariya kuri YouTube yiwe, ukore subscribe, ariko ntunibagire no gukora subscribe ngahi wanje kuri Black Entertainer TV, kugira ngo tuzokomeze kugira umuryango wagutse. Je twari kumwe ni Taiside wina nk'ibisanzwe, ndabakunda sana. Ciao ciao.